turahura abandi Breezy bande benshi bose tukicarana tukayaga omwe kuba dushobora kwicarana ni intambwe irevwe yuko ibikorwa tutarabisohora ariko birahari okay fasha naka kajyo ko gutumirira umuntu wese yobaba ino muri Sud nukuri twiyunge dukore je mba mbona atakintu tubuze bazi gituma atakintu tubuze reka nishime kuri kamera yawe twebwe muri site yiwacu hataha abantu bakomeye okay uhere ku baririmbyi uhere ku banyamakuru uhere ku badansere bose ni in the hood rero je mba mbona dukeneye kwiyunga tugakorera hamwe kugira ngo tubyaze umusaruro ingabire ziwacu kandi wewe jewe n'abandi bariga twese twakoze twumviriza Fizo ico ni cambere deuxième nk'umuntu yanariza umuziki aja mu mizi cyane Fizo ari mu bantu bazanye ico no kwitwa musique urbaine umuziki usirimutse okay Fizo yarafise ukuntu adukinira muri Tupac akadukinira ahantu hose naho tuba dusotse ugukwepera okay yaratwinfluenceje oya kikintu Stikk yumva yuko yewagiriza Imana nkuko yavyanditse koko warashizeho nibindi bitandukanye ndashaka dufasha batavyumvise adafise nimero zawe kugira ngo bashore kuyibona kuko wavuze ngo nimba Imana ifise ivyitwagiriza turafise ibyo tuyagiriza Tina F bakubitanye kwa maso mwakunda ibisunda kunda hairstyle abandi basangiye within naso mutipe ngo ndatomboye umwana w'umurasta ibisu bigabanutse ngo byahaye hitamwo kurondera ubundi bisanzaye root capo nabo bama bashwanye bahadi kenshi ngumu bama bahanye iby'urukundo bubiri very easy kandi aribyo byaremwe byiza byose kuri iyi si yamukunze kubera twenga nka Breezy de jour après à ses amis je vous présente l'homme de ma vie byahereye he bya Flemme na Marina Jésus na Mandina Negro na Nosela Lolo yari kingwa Queen Chanela babibamwo shosho avant les telenovelas byahereye he bya Stikk na Cleria byaje bibida remind Romeo and Julia barakundanye bahana amajoteme nibasengeranye urukundo rubushateme urukundo nyago gubakira ku ijambo ryayo muri mwe ni mugumana urukundo si movie bro ni hard work urukundo ni innovation gère ta vie et si on te prend soin de ta te laisse pas duper par le vent nukinisha umutima Yes nikaze njye mukunzi biganiro bice kuri The Ray TV show nkunda ndaguhe mwaramutse canke mwiriwe bivanye nawe uherereye muri kano kanya turiko turakurikirana rino sana mu ryacu nkuko usanzwe bizi rero mbasha ari nyuma ya kamera kugira ngo aduhe ibintu bimeze neza ndakwibutsa yuko ahora akora ikiganiro kijanye n'ibijanye n'ikirundi mvuze nti ibijanye n'ikirundi ni yamajambo agoye wakuze wumva canke wigeze kumva canke ukunda kumva ariko utigera ugira ibako ryo kugira ngo umenye ico bisigura rero mbasha inyuma yuko ahora duha amasana mu meza arahora bidufasha kuzana abatumire bagiye batandukanye nakubutsa yuko ikibanza ciza ari Summits Hope aho ushobora kugisanga muri Nyabugete ya mbere rero ni hotel nibaze yuko imeze neza cyane ukaba uri mu diaspora ushaka ikibanza gitekanye wifi imeze neza ikibanza amatara atigira cika nkuko usanzwe bizi Bujumbura mwa kino gihe bivanye n'ibikorwa biriko ratunganya yuko amatara rimwe na rimwe agenda ugasanga arahagaritse ibikorwa rero Summits Hope ibinyobwa imfungurwa zozo zazindi to kwigera wibaza nimba uvuye muri America nimba uvuye Australia imfungurwa yose ushaka hano bari gukora kugira ngo bijane n'amagara yawe bigende bimeze neza cyane ukaba ushaka gutembera kino kibanza canke ushaka inzu nziza yo gushikiramwe muri vacances urashobora kucura bazino nimero ziri hasi ya kino kiganiro rero mfise umutumire wanje je nka The Real hano kuri The Real TV show yitwa Stikk uramuzi cyane mu mugwi Overdue uramuzi mu ndirimbo zigiye zitandukanye ari wenyene uramuzi nk'umu rappeur yakoze amateka cyane mu rurimi rw'igifaransa canke mu kurapa ururimi rw'igifaransa aho bitari bimenyerewe cyane mu Burundi n'ababikoze batigeze bamara igihe ariko Stikk akaba ari umwe mu ba jeune bafatishije kuno mudiho wa rap mu rurimi rw'igifaransa rero nashoboye kumuzana kugira ngo tumenye byinshi urazi vyigeze kuvugwa urazi ivyigeze kuba Stikk yakijijwe
Stikk ntagikijijwe, Stikk asigaye yemera ibintazi, Stikk n'umusazi, ariko Stikk si umusazi kuko yaba ari umusazi ntaba yicaye hano. Rero reka tuze kumenya byinshi kuri Stikk kugira ngo tumenye imvo n'imvano ya Stikk gukizwa hama akabiheba, tumenye n'igituma Stikk atacumvikana cane nk'uko vyari vyitezwe yuko agiye kumvikana cane nyuma yo kuva mu mugwi w'Ovado. Ntiyavuyeyo ariko kandi nyuma yo kwemera gukora ari wenyene. Rero Stikk nk'uko usanzwe ubizi, jewe ndakunda gutanga ikaze cane kuri The Real TV Show. Yes, thank you. Murakoze cyane. Umeze neza? Bien sana maniko. Abambwiye ngo umuntu akushimiye cyo banza umwishuye you welcome. Sinzi ko ariko ndakavutse. After you welcome. After thanks and then you welcome. Ndiko ndaza mu bintu bijanye n'inyamahanga. Umeze neza ariko? Bien maniko. Stikk twahirukana kera. Abantu batabizi Stikk c'est mon ami mugabo wa undi duhura tugasangira akacaca nk'umwaka tutabonanye. Meme no kuvuga quartier. Umeze neza ariko? Bien ariko si bibi. Oya si bibi. Ni byiza ko duhura dufise map nzima. Samuel Zop batwakiriye fresh. Yeah. Hari umwana w'inzobe yatwakiriye. Ameze neza ahantu. Muri Sud iterambere ni sawa? Sana. Bino bintu birakwiye no mu diaspora yubatse hotel nk'imeze neza. Antuka wifi yaho wayitijije gato ingira wayibonye. Je nabonye ari bien hasigaye yuko hari abatu hakorera ikintu. Tuhakorera ikintu? Yego ahantu. Tanga urusha tuze turakorera ikintu. Kandi n'ahantu hakenewe umunezero natwe dutanga umunezero. Ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina reka tubanze twibutsa abantu yuko ikiganiro gifashwe mu mugongo na Fama Burundi, isoko iri ku rubuga ngurukana menye canke marché en ligne aho ushobora kukodaringa ikintu cyari cyo cyose, yaba impuzu kuri mwe bw'abahungu, ushaka gukora clip, ushaka kwiyambi kuri muri babandi batemera kwambikwa n'abastylist, uri wa wundi ushaka kubegwa yaba ama costume ibirato ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Urashobora guca kuri Fama canke Fast Market Burundi, urashobora guca kuri izo nimero canke kuri link igushikana kuri site web yabo. Kaburi umukobwa mwiza ukeneye amaheri nameze neza, ibigiye bitandukanye, dukanzo tumeze neza, ikintu cyose uguze Fama Burundi ikigushikanira muhira, delivery ya free uri mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu, aho ni ku buntu. Ariko kandi na uri hanze ukaba ukeneye ibintu bimeze neza, ukaba ukeneye kugura ikintu mu Burundi, inkoko, ibisharizo bigiye bitandukanye byo kugira ngo bikwibutse yuko uva mu gihugu cy'u Burundi, urashobora guca kuri Fama Burundi gutyo bikakorohera kugira ngo uronke ibintu bimeze neza. Igihugu cyose urimo, intara yose urimo biragushikira umutekano kandi atankomanzi nimwe. Rero Stikk reka nsubire ndaguhe ikaze inyuma yo kuvuga ibijanye na Fama Burundi. Rero nizere yuko ibihari vyiza Stikk, naho iminsi yari myinshi, nizera yuko atacoronekaye mu kiringo twari tumaze tubona. Ni bien sana, ni bien. Ndi mu bikorwa naho bitarasohoka. Ariko nguma nkora. Ikibazo gihari. Yego. Kwari ki Stikk uko umuntu yari amwiteze atari ko yamubonye, ahubwo ibikorwa twari twiteze yuko bigiye kuza ari byinshi atariko turiko turayibona. Habaye ikiga Stikk? No kubera yuko igihe nanonsa cyane ibijanye nuko ngomba kugaruka, urazi ko nari nakoranye na Bukiv Lab, yeah. Ego hama hari ibintu bitagenze uko twari twabiteguye. Jackson yahuye n'izindi ngorane zitari prévu. Hanyuma je ndavuga ati bro ko wowe bimeze nabi, reka mbe ndaraba ukungene mbandanye umuziki wanje ku ruhande rw'iwanje, ndabikora ndi jenyene, nico gituma bitagendeye ku muvuduko wari uhari kiriya gihe. Ego mugabo ibikorwa birahari cyane. Ego warohejeje umunsi ushiraka indirimbo uri muri Bukiv Lab My Dream, warohejeje gushiraka indirimbo iyo wagiye, imwe mu ndirimbo wagiye urasabwa n'abantu benshi cyane yuko boyibona ku rubuga ngurukana menye nka YouTube, wakoranye na Emerson, imwe mu ndirimbo zimeze neza cyane, imwe mu ndirimbo novuga ngo uretse ko jewe mu gifaransa ntari fort, ariko ndazi chorus ya Emerson kuko ni kamwe mu kantu gasoundinga neza cyane, uretse ko Stikk wasanzwe soundinga neza. My Dream ni indirimbo yakunzwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, imaze imyaka 2 kuko ndibuka uyisohora, nimwe mu ndirimbo yavugishije abantu benshi, nimwe mu ndirimbo yatumye benshi bumva ivyo abavyeyi bigeze kubabwira bari ku ntebe y'ishure, canke ivy'umwigisha babwiye nka kakano kagezweho mwalimu wa mate lisema sifiki mbali sasa pani wapi. Nibaza yuko ajya amajambo ni bake mu baje no mu gisagara ca Bujumbura batayabwiwe. Ndashaka twanze dugahagarare ku ndirimbo My Dream. Wayanditse uri muri leta imeze gute? First of all abantu bategeza kumenya My Dream ni indirimbo nkunda cyane. Kandi ikindi cya kabiri nuko jewe indirimbo yose nandika mbashaka kuyibamwo by'ukuri. Okay. Kandi nkashaka guserura jewe wa vrai, sivyo? Apana byo kuvuga ngo n'impressionner public. Premièrement, jewe muziki ni thérapie kuri jewe. Nico kintu ca mbere kimfasha guserura jewe wa vrai, sivyo?
rero my dream yavuye mu ivyo bintu byose byo kumva yuko nari mfite icyo shaka gushikiriza cyangwa nsanga n'ibintu bituraba twese uti kubera iki societe y'iwacu ari ingabire zidasohoka zipfira hasi kubera yuko ahantu hambere umuntu yubakira ubuzima bwiwe ni muri family ugasanga muri family ni genda wige urondera akazi ugire mariage uvyare upfe niyo circuit bamaze gupanga mugabe iyo circuit twese siyo dushaka sizo ndoto ziwacu nje gutuma n'indirimbo nahise my dream kubera nasanze my dream si ivyonye bandi bariko barambwira hanyuma nca ndasubiza inyuma ndaraba nsanga urugendo nagiye ndagira rwansavye intambara nyinshi kuko nagwanye na family ngwana na societe ngwana n'ibintu byinshi kugira mbandanye nkora ibyo nshaka kandi n'ubu biracaba ijya ndirimbo si yiwanje personnellement mba mbona umengo abantu benshi bashaka kuyiro tuvamo n'ukora nk'ivyo onye ukora ndazi yuko hageze igihe barakubwira ati ivyo bintu rimwe none ko bijahe ubona je ndi bikibazo bigeze kumbaza barambaza ati mbwira umuntu yakoze umuziki ngaha mu Burundi uzi yagize icashikako umuvyeyi acamana example ya Canco nabwo ati Canco yarize kuri Don Bosco yari umujeni w'incabwenge mugabo ntiyanditse igitabo ntiyahejeje igitabo wewe none ivyo bintu uriko urakora ubona bizoshika he papa wawe ego bisigura ngo yaramuzi papa nawe nyene yarize kuri Don Bosco urumva hanyuma narabuze inyisho subiza kubera yuko ico gihe nari nkitangura gukora umuziki nta makado réussite yarahari nta bantu bari bwarisise mu muziki ku buryo ashaka gutanga akakarorero voilà kandi nibaza yuko n'abantu dukora umuziki turakeneye kuba de cadre réussite kugira ngo abandi bantu nibaturabirako babura ibyo babacisha intege urumva rero nca nsanga nariko mvuga story yiwanje mugabo nsanga ni story iraba abantu benshi kuko abajene dufise indoto zitarabaho ngaha mu Burundi sivyo izo ndoto rero usanga kenshi tubura ahantu tuziserurira kandi biriya bintu tuba twumva ngo abantu bose barota kujabuka kuja hanze umwanya umwe umengo birumvikana kubera hariho ibintu dushaka gukora ngaha umengo ntibimera mwinosi rero birakenewe yuko abantu badutahura bagatahura yuko iterambere riva muri twebwe kuko je mba mbona umengo jewe canke uwundi mujene wese afise capacité yo gushika ahantu se wiwe canke sokuru wiwe atashitse ni nako bikwiriye c'est ça l'évolution niryo terambere kurabaho bashitse ugaca mu makanda kugira ngo urabe byabagoye upasa urushikaho batashitse exactement kuko jewe mu gihe noza ngira ivyo papa yagize nta terambere ryo bajyahabaye bisigura ngo Stikk aremeranya n'abavuga yuko muziki w'u Burundi hariho ivyo twabuze kubahabanje kugira ngo dupasure dushikaho batashitse ego cyane hari icyahabaye mu myaka ya kera bacanje uretse yuko maybe bamwe muri bo harabapfuye bakenya ahubwo benshi reka dufate yuko harabaronse réussite reka dufate umuco w'abacanje cha dufata n'umuco w'abatorobeka kuko benshi muri no munsi baserukira igihugu apana muri ivyo bwiwe ama orchestre y'igihugu aya ministère yo muri RTNB bari n'abakozi ba leta baranabihembego barajabutsa amakontinent atandukanye y'isi ubwo no munsi arabataha kuva muri vire gushika mu gatumba n'amaguru bisigura ngo ivyo mukora ntibiremegwa hejuru nk'akazi gashobora gutunga umwene gihugu hokogwa iki kugira ngo bari abantu kwanza agateka kabo kabanze gasubizwe kuko tutabiciye hirya ni natakubideha hari gateka banyatswe kandi bari bakwiriye sinzi nimba ari leta z'ico gihe zabigizemo uruhara ariko by'ukuri harakwiye agateka kugira ngo binahe inguvu mwebwe hokogwa iki Stikk kuri ku cyumviro cawe kugira ngo nabandi bazoza baze bagire bati burya ntituzo turiko dukorera mu busazi canke mu hantu mu vyashobora kubona ati bige nivyo banwara umugi nta nico muzoshikako muzopfa mubabaye n'imiryango itontoye hokogwa je kubwiwanje nkuko ubivuze mpora mbona ndakunda kwibaza cyane ku baririmbye bakera kandi ndanabumviriza cyane question ya content bari bafise ariko mane n'abajeni barandika urumva ko atari abantu bariko barondera kuba famous ntibarondera icata yakora umuziki wumva uvuye indani muri we ugaca usanga uno munsi rero hariho ikibazo c'uko n'abantu bake bagifata iyo risk kuko ni risk iyo kuririmba umuziki uvuye muri we ntuje muri trend ye biriya biriko biramarsha ni risque rero kugira ngo uwo muntu afate iyo risque bisaba yuko hari ico aba yizera ejo
hari n'ibindi bintu byabaye mu minsi heza byo kuvuga ngo ngo umuziki ngo udakurikiza imico ngo ibiki n'ibiki je kubwiwanje naje kubona deja n'iyo mico ntibarayidutomorera kuko ntayo muzi Ntayo tuzi. ntimumenye amategeko muri ko murareba oya okay numva haracyariho ibintu byinshi byo kubaka mugabo ngarutse kuri ico c'umuziki ikintu cya mbere gikenewe nuko abantu batahura akamaro k'umuziki oye sivyo uti kuki jengene kubera hataraba absence y'umuziki nk'umunsi abaririmbyi tuvuga ati duhagarike kwanza umuziki mwaka nuko bitodukundi ariko ikintu ca mbere gihuza abantu bose umuziki kwiryohera yeah kwidagadura kuko n'ibintu bikenewe kandi ngarutse no kuri ico je ndibaza yuko dusubiye no muri histoire y'igihugu kubijanye n'ibibazo twagiye turahura vy'intambara abarundi barakomeretse mu mutima barababaye nuno munsi turi mu mahoro mugabo mu mutima ntiyarajamwe amahoro harabataranakira ego benshi urumva umengo baguma biteza ingorane rero je ndibaza neza yuko umuziki imyidagaduro ari igikoresho gikomeye cyane mu kuvura imitima y'abantu ca ntanga n'akarorero kari no muri histoire biriya bintu bakora by'umuganuro mu muganuro baridagadura abarundi bakaryoherwa bakiyumvanamo hari ibintu byinshi bakora mugabo l'objectif yari ukwiryohera kwidagadura hamwe sivyo ndibaza ko abarundi tubikeneye kugira dukire mu mitima sivyo kugira ngo tunywane turyoherwane hamwe ndemeranya neza ntakekeranya n'umutima wanje yuko ibintu byo kwiryohera by'imyidagaduro ari umuti ukomeye mu kugira ngo abarundi bakire ibikomere byo mu mutima byo muri kahise ego ego uvuze yuko objectif ko hari ukwiryohera hamukabuzanya ibintu vya kera Stikk no mwe mu bantu bizerera muri kahise gatandukanye peut-être nako tugenda twigishwa ntiwizera ariko urizera imibereho y'abarundi bakera imbere y'igikoroni nje mbona ko bari baciye ubwenge kandi bari ndiko ndavuga kuko umugano no w'imbere okay reka cha tuja muri iyo point byukuri hariho ubuzima bwa kahise abarundi babayemwo abarundi buno munsi tutariko turigishwa nk'uko byari bikwiriye ni bande bo bikoze nimba bidahari bon je nibaza yuko ndabiravye ariho volonté ariho gushaka ko abadutwara kuko twobimenya sivyo mugabo nkaca nibaza ngo babicisha mu nzira itariyo babicisha mu nzira itariyo gute kubera yuko bashaka guhana abantu ngo barenze ibintu batazi bashaka kwempoza ibintu novuga ngo ku nguvu canke kubw'ibihano ariko abantu ba mbere barakwiye kwegera kugira ngo ivyo bintu bishoboke ni twebwe abaririmba ni bagiye bakora amasinema ni mwebwe mukora ibiganiro kandi natwebwe turabishaka urumva mugabo kubera bakitona mu shusho y'abantu bahushije inzira biragora ko batwizera ariko jenshi nukuri ndabivuze kandi ndisiro yuko nta yindi nzira nimwe yoshoboka yo kugira ngo iyo mico kama dushaka kugarukana ifate neza mu bantu bidaciye muri entertainment mu myidagaduro mu baririmbyi mu bakora amareresi mu bakora ibiganiro nta yindi nzira yoshoboka ku bwawe igisata c'imyidagaduro ico cyose umuntu yifashisha mu kugira ngo aruhuke mu mutwe kirakwiye gushirwamwo message yo kwibutsa abarundi uko bari babayeho muri kahise no ko tugomba kubaho no mose erega uko ndabibona turetse n'iyo parti ya kabiri yo kuvuga yuko twobishiramwo ivyo kwibutsa abarundi kahise ubwa mbere na mbere umwidagaduro urakenewe kwidagadura birakenewe cyane ntimwidagaduye nk'uko byari bikenewe nk'uko mwari muvyifuza oya ntibiratahurwa ntibirahabwa agaciro sivyo jewe ndagerageza gukurikirana cyane ibintu biba mu gihugu ego kandi ndavyitaho kuko ndumva ko bindaba birandaba cyane gose ndakunze kumva bariko batubwira ibintu byo kugira uburimyi kandi ni byiza kuko biratuma gorozi ego ni byiza cyane kuko ikintu ca mbere vyokemura nuko tutoburinge mugabo nitwahaga turakenera kugira siporo turakenera gutamba turakenera no gukora rero twese nitwoguma muri ivyo ifo yuko iyo ni secteur de base nibaza yuko ishobora kudufasha mugabo n'abandi bose barakenewe gutahuga ico bamaze none wewe ukora kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu hanyuma samedi dimanche ugacukora urakeneye kujana umuryango turafise ikiyaga urakeneye kuja ku kiyaga hanyuma haza abantu nka batwebwe ducuraranga abantu baruhuke uko amazindwi yose akora rero nibaza yuko
iki gisata c'imyidagaduro ubwa mbere nambere ubwacu kirakenewe hama ubwa kabiri ni inzira nziza cane yo kwigisha ibintu vyose dukeneye kwigisha abanyagihugu. Nabonye izina rya David Carmel umwe mu bamenyesha makuru kuri generation zanyu muza yaragezweho cane. Bisha bituma nibuka ikibazo c'abantu bamwe na bamwe mu makartier bariko baravuga bati n'igisata cyo kumenyesha makuru ntikikwije nkuko vyategerezwa canke nkuko vyari biri kuri Valentin Mugisha, David Carmel nenye narimvuze, abantu nk'abansavye n'abandi bagiye batandukanye. Vyukuri nico gisata cari gifise uruhara mugabo n'umusekete ariko kirakoreramwo cane. Mbonje nibaza yuko mu bisanzwe igisata c'abamenyesha makuru kirakora. Gukora ntitwoja ngaho tuvuge ngo nigikora. Ahubwo ikibazo nigikora gute? Gikorera inyungu izahe, gikora mu ntumbero yahe. Sivyo? Rero nibaza bariya anye igihe ciwabo ivyo bakoze premièrement byari bijanye n'igihe ciwabo. Okay. Sivyo? Baragwanya intambara kugira ngo ibintu vy'imyidagaduro n'imiziki n'ibirori bitahurwe vyinjire mu Barundi. Unye bamwe barabitahuye cane ugwaruka. Sivyo? Igikenewe rero hakenewe izindi nguvu nitwoca dusubira ngo dukore biriya bya David Carmel. Ahubwo umunyamakuru wese yarakwiriye gutahura intumbero. Karaba kahisa karaba nako bigikwiye gukemurwa kugira congerwe. Voilà. Kubera nka wewe Alan the Real. Utegereza gukora bimwe na Simbizi. Nta nivyo ntegekanye. Voilà. Na Simbizi nategereza kuba jewe. Nategereza kuba wewe canke uwundi. Igikenewe nuko umwe wese yitora hamwe ivyo yitoyemo akaba excellent. Okay. Yego. Rero igisata cyo kumenyesha makuru je mbona gikora. Sinovuga ngo ntigikora. Kandi kirasa n'umwidagaduro. Ahubwo igikenewe no kugira intumbero imwe. Intumbero imwe ni yahe? Nukuvuga yuko akagahugu dufise uko kangana niko kiwacu. Akacu. Niko kiwacu nta handi hazobi wacu atari ngaha. Rero dutegereza gupambana kugira ngo aha hiwacu hiyempoza ahandi. Uti kubera iki? N'abandi bari yempoza iwacu. Sivyo? Okay. Je kandi sindabifata nabi. Ico nibaza ko ari ikintu abantu bataza kunahurira ko ziriya ntambara zo kuvuga ngo cyo gituma ngomba kukibatahuzura ngo abatanzania ngo abakini biki. Yego baratwinjirira kubera baritahuye kudusumbya. Okay. Dutegereza kwitahura. Dutegereza kwitahura tukavuga ati premièrement ivyiwacu bibanze bikundwe ngaho iwacu. Tubiha agaciro. Yego. Bihejeje guhabwa agaciro ngaha ntibiba bihede cya tubijabukana. Bariya byarakunzwe iwabo ubu ariko barabijabukana. Rero ntitubarira umuhanda bariyunze barakoze. Ndaba nk'abaririmbyi bo muri Nigeria kubera benshi baba bafashwa na diaspora. Diaspora ziraboblije bati wewe umaze kumenyeka nka je nka Stikk. Bakambwira ati stage ikomeye uzojako utegeza kutuzanira par exemple Avim. Utegeza kutuzanira G-Flox. Kutuzanira umuntu mushasha tutarabona. Oh yeah. Ugaca usanga ino je hari abantu bahora bantuka kuri Facebook. Last time narapostinze ndavuga je Fizo ndamwemera. Kubera nasanze nta mpamvu nimwe ntumwemera. Nta mpamvu nimwe ntumwemera kubera wewe jewe n'abandi bariga twese twakoze twumviriza Fizo. Ico ni cambere. Deuxièmement nk'umuntu yanariza umuziki aja mu mizi cane. Fizo ari mu bantu bazanye ico no kwitwa musique urbaine, umuziki usirimutse. Okay. Fizo yarafise ukuntu adukinira muri Tupac akadukinira ahantu hose. Naho tuba dusotse gukwepera. Okay. Yaratwinfluenceje. Oh yeah. Rero gushaka kumupinga no kumuhakana no kwiruhishiriza ubusa. Rero last time postinze ivyo abantu barantuka ngo nta musani ngo tiyemera ngo kwereka ngo wemera Fizo wiki. Après ça ndapostinga undi musani nemera ndavuga ndemera G-Flox. Ndemera Araflow. Ndavuga ndemera Tisemba. Aho hose inbox bitutse. Ifo yuko iyo negativite mu Barundi ituvamwe nukuri kw'Imana. Kandi ubikoze ukiyemera naho baragutuka. Hose usagarinda abo bafatwa. Rero urwo gado n'abantu bashaka iki. Ikintu cyambere nkwiriye kuvunira akagohe abafanzi. Jewe nimba nkunda unyemera nivyo nkora. Nta na rimwe je nzo umuntu representa industry musicale mu Burundi ndumwe. Cyane. Ntabyo nushobora. Fizo ntabyo ushobora. Sabi ntabyo ushobora. Nta numwe yobishobora ku representa industry musicale arumwe. Rero dukine kuba benshi. Umuntu akoze ibintu byiza mu supporting
icyo ushoboye ari ijambo rya courage ari amafaranga ari icyo ari cyo cyose ushoboye gikore kuko ntaco biza kugutwara je nugira ngo kuba nemeye abo bose ninasohora hit bizoyigabanya nta kintu na kimwe bikura ko nguma ndi Stikk kandi nguma mushura kandi nabo nyene barahushura dore ko ikiriro hushura ndume ndavyo dushobora oh yeah okay Stikk tugiye ngaho duciye dushika mu muco wo gushigikirana umva inyishu zawe ziriko zinshikana aho ndabishaka nawe ibibazo byabishikana aho nshaka asante nimba gushigikirana ko bakubuze mu migenzo y'abarundi buno munsi aha urakoze kuvuga buno munsi uyu munsi kono munsi ntaho gitwara kunyu kugira uco mputuvuta yo reka ahubwo no munsi unampaye njya ntinya katacu washize ibaze man abaririmbyi b'abarundi bipfira he kugira ngo muye akarorero nkuko wabivuze mutama waciye aguha akarorero kuri Canje wa Miss gutyo bituma anagutsinda mu kiyago ariko murakora nimba uno munsi ukeneye yuko umuvyeyi azotanga akarorero kuri Stikk n'abandi bagenzi biwe buno munsi bagize umuziki habuziki kugira ngo mutange akarorero mutangure gushigikirana kugira ngo bikwire no mu barundi bose utwe turagerageza je nkaho mbaye aha muri sud hajya tubaye nawe tubaye turagerageza twusanga atabibazo dufitaniye je nka G-Flox turapowana bambu abasani benshi bo mu Kanyosha twarageze no ku ntambwe yo gukira ikintu twari twise Kanyosha movement kikiri en cours ugasanga abadanseur turahura abandi breezy bande benshi bose tukicarana tukayaga au moins kuba dushobora kwicarana ni ntambwe irevwe yuko ibikorwa tutarabisohora ariko birahari okay twitege yuko hari ibikorwa bizohaba ego kandi jewe fasha naka kajyo ko gutumirira umuntu wese yobaba ino muri sud nukuri twiyunge dukore je mba mbona atakintu tubuze bazi gituma atakintu tubuze reka nishime kuri kamera yawe twebwe muri site yiwacu hataha abantu bakomeye okay uhere ku baririmbyi uhere ku banyamakuru uhere ku badansere bose ni in the hood rero je mba mbona dukeneye kwiyunga tugakorera hamwe kugira ngo tubyaza umusaruro ingabire ziwacu kandi kijanye no kudashigikirana kiri mu bintu bituma no munsi impano ziri ino zidashobora kupasura ngo zironka aho zivugira cyane gose kandi jewe arataha jewe taha boss waje imbere ego taha mi pro ego taha Israel taha Marvin taha Benisha aho zakorera Bujahit no musafise Step Media ego iyo yari mitwe yonyene ikwiye gukora kugira ngo entertainment do yo mu kinyamakuru mu baririmbyi hariho wewe Mary San G-Flox tuje kurabo tuze turabavanga Fabilove Satbi benshi cyane n'indi migwi aba rappeur bagiye baratsinda ama competition atandukanye none ubona habuziki ofete habuze wa mutima twaherako niwe tuvuga ati abarundi ntiturakira intambara hari ukuntu usanga ndakuvuga ngo mu mitwe y'abarundi buno munsi hari intambara niyo batanabonye ego reka je ndaguha exemple iri concret je narigeze gupima umunsi umwe ndiheba n'umugenzi waje udukihebe yitwa Scott ari muri timu yanje cyangwa ati dutembere mwijoro guhera sangapi guhera minuit na live narayigize okay hanyuma abantu benshi bambwira ati abantu urahura n'ibibazo ibisuma bagizi banabi bro atari imbwa nta kintu na kimwe twahuye okay ndibuka ko naragiye kwitanganyika turicara saa 9 y'ijoro ego ihe Tanganyika uruhande rwahe nako aha kuri Paul habanje n'umupolisi yatubaza mbwira twe nta kibazo na kimwe dufise tumeze neza nta wasaze nta wabuze umuyaga ngo kubera iki muri ngaha mwijoro twe twakoze ku murango niwo mwanya wacu wo kuruhuka ngo ngango mwibarabara ndambwira kubera iki none wowe uri ngaho cemba ntekanye ahubwo kuje ndaremye cyane gose turaseri blague bigenduko okay rero naje gusanga abantu bafise ubwoba buri mu mutima cyane gusumba muri reality kuba naratembera ico sinabigize rimwe kabiri gatatu narabonye ati buriya turashobora no gukora 24/24 mbe buriya habuziki nje ndashigikiye ico uri kuravuga kuko iyo ndiko ndakora editing midnight sintinya gusohoka saa 9 kugira ntori besho ikanye manuri nyuma y'ibikorwa hamaca n'iryamye kandi ndaronka akadirisha kuguruye fresh hari naho usanga abajene bateramye cyane
ahubwo je ikintu mbona kibuze harabuze yuko baduha ubwo burenganzira bw'uko turemesha abantu bamenyereye yuko amahoro yaje. Ega kimwe mu bintu vyerekana amahoro n'imyidagaduro ni ingene abantu baryoherwa, ingene abantu bidagadura. Ndabesha nkuko wabivuze abarundi bamwe buno munsi baracafise intambara mu mutwe batanabonye, ego baracafise ubwoba bw'ishamba bataciyemo. ego Asante sana. Rero nibaze yuko ariko kajyo keza ko kugira ngo twerekane ko Burundi bufise amahoro nkuko nabikubwiye ikibanza ciza ndabandanya ndabikubwira ni Samuel's Hope iri ngaha mu Nyabugete ya mbere. Nakubwiye ufise byinshi ubaza ushobora kucuca ngaho muri description cyangwa muri commentaire kugira ngo curabe nimero ziriko kugira ngo ubaze byinshi ibiciro vy'ingene bimeza amashambre uri mu diaspora nukuri kwimana nico kibanza ciza cyo kugira ngo utekane wifi imeze neza. Ariko kandi nkakwibutsa yuko ikiganiro gifashwe mu mugongo na Fama Burundi. Stikk warigeze gukizwa. yep Ariko Stikk yigeze gukizwa bigakomera bikaba inkuru. Ariko mu guheba ivyagakiza ko ariko bitabaye inkuru yagurishije abantu. Stikk kwanza kugira kizwe hari habaye iki? iki kibazo ko kiguma Ico kigaruka. kibazo kizogaruka kuko mfise naho nshaka gushika ivyo wanditse. Je Nazirikanye. ndashaka kucishura hanyuma bihere. Reka bihereye kuri The Right TV show. Kuko shows zose zibera ngaha ni ziri real. Nta kinyoma kibamo. For real. Yeah. Yeah man. Waruvuze ngo kuri kina kijijo. Hari habaye iki kugira ufate decision yo gukizwa? Nari numva byukuri. Nari nariye show zose nshaka kujya kwinoza. Okay. Ibintu nari numva nifuza byose narabigize ebana show for real show. Mugabo ngumva umengo haracari ikintu kibuze. Kumengo nyene ntibiraba hama bivanye n'ingene tuba twararezwe ingene tuba twarakuze twakuriye mu ndero y'igikristu. Hari akantu kaguma muri je numva kumengo biriya bintu nakoze Imana ntibikunda. Okay. Numva umengo nagiye muri sense Imana idakunda. Hama ndavuga okay. Reka ngerageze rero ibi ngira nivyo bya vrai nivyo fresh. Candagenda nakitu nari nshaka kurondera ikintu co satisfeza gusumba ibindi nari maze kuronka. Cyo gusatisfeza kurusha ivyo wari umaze kuronka. Byose byo nari nshaka vraiment. Byari wari warabibayemo. No kuvuga ngo icyo warondera umaze kukironka naho ucura hatoka. Hehe. Koko ntugikijijwe nkuko byavutswe. Ko Stikk yakiriye agakiza. Aho bica isiguro zirezire nta kibazo zica abantu bitwa gukizwa. Nta kibazo. I mean, hagiye wagiye kurondera umunezero utari bwaronke aho watembereye. Bivuze neza cyane. Okay. Jewe batahura ikintu kimwe nagiye kurondera igisumba ikindi aho narindi. No kuvuga kandi nibaza ariko no mu buzima bwose tubayemo ariko bimeze turondera umunezero usumba hariya twari turi. Oh yeah. Nibyo nibaza nibi dukora nuko yari turyohera. Sivyo? Kuko tubikunda. Umuntu nibaza ngo umuntu agenda arondera umunezero gusumba ama experience bamaze kugira. So je nagiye kurondera umunezero n'amahoro. Hama ndabibamwo umunezero nibaza ndawushikamwo. Me kubandanya n'igihe nagenda nibaza ibibazo numva naronkera inyishu. Okay. Urumva? Hama mu kwibaza ibyo bibazo naronkera inyishu ndateba ndava muri kiriya gitabo kimwe ndarondera no mu bindi bitabo byinshi ndibaza ati none abantu bemera Imana ukundi bemera Imana gute? Christianisme yatanguye ryari yatanguye gute? Ibyo byose nagenda ndabirondera. Hanyuma cangerageza gutahura ingene abandi bantu basigura ico kintu bita Imana. Mugabo nkaca ngenda nasanga buriya abantu twese turondera ikintu kimwe, turondera kumererwa neza, kubaho neza, le bien-être. Okay. Araba Buddhist, araba Hinduist, ibyo bakora byose bararondera ya mahoro mu mutima no kumva tekanye. Oh yeah. Hagaca hajamwo n'inyungu z'umubiri kuko umuntu arakeneye gufungura, arakeneye kubaho neza naho udashaka kubaho neza. N'umubiri urajamwo. Rero byagiye bihurirana n'ibintu byinshi kuko nko muri Christianisme bamenga umubiri n'ikibazo. Ngo umubiri n'ingorane mugabo ngacavuga none ko atawuravuga ati mbo okay je nshaka mfe ndasavye imfe unyene bihere. N'usenga kugira ngo ejo azoramuke. Okay. Ejo bizogende neza. Nazasanga rero buriya n'umubiri naho dushaka ukweba turawukunda kandi twowankira iki kandi Imana yarawuduhaye.
abwiye batutanawukunda ntituba tunafungura nibyo dukora byose kugira turyohere umubiri ngo n'umutima. mugaruka mu kwiryohera kuva kare Birakenewe ko umubabaro ntaco wungura mu buzima. Umubabaro ubabaye ukora ibintu bituma n'abandi bababara, mugabo unezerewe bizana umunezero. wabaye no kuvugishije uramutuka si ça. Hama rero jaho nari ngeze ivyo bibazo nkumva sinabironkera inyishu, ndaronderera ahandi. Maze kuronderera ahandi nza gusanga buriya nibi nagiyemo nukubera ari byo nari mfise. Nukuvuga ngo wowe waketse ko ugiye kubirondera usanga ahubwo urabufise. Ahubwo nasanze kuba narabaye mu Kristo nukubera twabaye kolonize n'abantu bazanye Christianisme. Okay. Iyo hari kuba hariho Buddhisme nkaca nkura abavyeyi banje bari aba Buddhist, nari kuca mba mu Buddhist. Iyo byari kuba atari abakoloni baje tukaguma muri biriya vya kera, nari kuba mbando nk'abarundi ba kera. Wowe wagiye gusanga uri kuba mu byifuzo by'undi muntu atari byo wewe wipfuza. Ahubwo nasanze ikintu constant ya mbere nagize, nasanze abemera bose barondera ikintu kimwe kandi bapfa ubusa. Ariko wagiye gusanga ukiri mu bukoroni. Naribajije n'ikibazo koze ikintu kora ko wasanze gihari. Naribajije n'ikibazo cyo kuvuga ati none kwibi inyenda vyemera cy'igikristo. Ukora aribyo nasanze bihari. Iyo nari gusangaho ibindi byo kubandwa mba nemera ibyo cyo kubandwa. Nkaca mvuga ati none ko abasenga bose barondera Imana, kuko Imana si jambo ryazananye n'igikristo. Imana ni jambo ry'ikirundi, kandi barafise ukuntu barondera Imana. No kuvuga barondera ibyiza no kumererwa neza. Ko abo bantu bose bemera barondera ivyo, intambara none ziva kuki zaje kuki batumvikana. Kuki usanga umwe ari hajya undi ari hajya undi ari hajya, kandi bakoresha igitabo kimwe bavugana Imana. Hari ibintu byagiye binkonfuse. Bavuga wazanye Bibiliya nawe yazanye nko mu Burundi. Muri histoire wazanye igitabo none kera niwe nazanye nko niko bimeze. Abaje kutwigisha baje bazanye ukwemera kwabo, bazana n'ikimoko cyo kudukubita kugira nitwavyanka badukosore sawa ntitwabihisemwo. Barabitwempoje nguvu. Yego ugiye kuromarika ibyo waciye ukata muri yanzira rwagiye. Naciye nsanga ataco ntibikenewe ko mba mu dini ryari ryo ryose, ahubwo bikeneye ko ncunga umutima w'iwanje. Nukuvuga Stikk yizera kuno munsi cyo nizera ingene merewe kubera mbabaye ndabimenya. Nta numwe aba yabimbwiye, nta numwe mba nabibajije, kandi ashobora kuba uwundi atababaye. Rero je ntiyashobora kumbesha. Mbabaye ndabimenya, nezero ndabimenya. Ca ndondera iki? Ndondera kuba merewe neza kugira nawe turi kumwe nabo bamererwe neza. Ntakindi. Je uwo mbaza wizera iki? Nizera ibyiza, nizera umunezero, nizera kumererwa neza, nizera amahoro, nizera positive. Stikk no kuvuga ngo abavuye inyuma y'ivyo bintu bose n'ababibayemo niko bimeze. Kuko vy'igikristo kuko babaze n'imirongo si bibi. Hari ababaze n'imirongo. Nihe mirongo uzi ku mutwe? Urakoze kubaza icyo kibazo. Hariho ibintu bibiri nemera muri Bibiliya, kandi ivyo bintu ndavyubakira ko ama principe yiwanje mu buzima. Icambere ikintu cambere nemera muri Bibiliya, ico udashaka ko bakugirira ntukigirire none. Yego. Ico mba numva ari vérité indiscutable. Biriya bindi byose biragoye kwemera. Abumva umengo ni imigani n'ibitito. Biragoye none ko kino kwemera Aburahamu ko yavuganye n'Imana, hanyuma sinemere ko ntari rushatsi yakorotse ava mu ijuru. Kandi niko tubizi. Yego. Kwanza kwereka ibitari mu bitabo vyerana. Bavura kubera kino kwemera ivyo nka no kwemera ibivuye kure nkaca nanka ivyo ngaha anye. Urumva ko ari kibazo. Wumva ari story ikindi gihugu baciye bagira ikintu cera. Wanashaka nibaza yuko ari ukwiyemera kw'abantu kanaka no kwemera ivy'iwabo kugeza igihe bavyemeza n'abandi. Kandi neza n'abantu bikora. Kandi je mbabona ari vyiza. Uko rero Alan. Oya ndabihevye. Bazi ico kibazo. Stikk aramiza indombe. Siniteranye n'abantu. Ivyo ni behind the scene. Ivyo ni bya bindi tuyagata microphone mugabo naco mbaza ikibazo bagira umba. Je ndashaka kugira ngo tuyage. Ugerageje kuraba mu gakiza wabayemo canke muri ivyo bintu vy'igikristo nkuko ari kuvyita wabayemo. Je nibaza ko n'ubu nkijije. Urakijijwe. Nimba insiguro yo gukizwa ariyo je ntahura.
kuko kubwiwanje navuze ati narondera igisumba hari kimwe mu bintu wigeze gushira kuri statue nibaza yuko ari gukoresha video kandi ikintu maze kubona kuri Stikk kuri kwiwe aharimwo uwo mwanya niko abamwo aho nyene ntabwo yigira na fakinga birango aha naramusani nikiye kintu Stikk yumva yuko yabagiriza Imana nkuko yavyanditse kuko warashizeho n'ibindi bitandukanye ndashaka dufasha batavyumvise adafise nimero zawe kugira ngo bashore kuyibona kuko wavuze ngo nimba Imana ifise ivyitwagiriza turafise ibyo tuyagiriza nibihu yagiriza jewe mba mbona tutavuze ngo ku gato kiwanje twese twiyumvire twugurura umutwe kira bacu ndabacana nto twugurura umutwe tugurure n'umutima oye umuntu yakoze iPhone tugaca dusanga iPhone ifise ibibazo ifise amaswata menshi twoshavurira nde twoshavurira uwayikoze ndabesha uwayikoze of twavuze course ati ebana abantu bo muri iPhone bafise ingorane telefone ntizigenda neza badukoreye ibintu bitari ivyo ikibazo tugishira ku bakoze iPhone rero je nanje niyumviriye mba mbona umengo nimba ubuzima bumeze uko tugahura n'ama injustice aya naya hakaba bamwe bamerewe neza abandi bamerewe nabi ibibazo bihari uko biri bamwe babibura abandi babisesa mba mbona umuntu wa mbere je kubwiwanje nobibaza uwabipanze uko rero nuko abantu baciye babifata ukundi kuntu mugabo je umuntu akunda kwibaza ndakunda kwibaza kandi iyo nibajije mba shaka n'abandi twibaze hamwe kugira ngo tuparvene gutora inyishu hamwe kuko wibajije wenyene cyo kuremera rubo rero nabishize hajya abantu baca bifata nabi mugabo kubwiwanje numva umengo nimba bimeze nabi twabaza wapanze byo warashizeho story ya Yobu kubera iki Imana na Satani bamuhaririye ko numva birimwo injustice kuko biriya je biri no mu bintu byatumye kwera ibintu vy'igikristo numva umengo hari ikibazo ni gute nimba ijya nkuru ariyo kuko je ntavyo nimba atari gitito nimba atari gitito ijya nkuru akaba ariyo ni gute bashoboye kugenda Imana na Shetani baricara ahantu barayaga atujya mu jama Yobu wewe akwemera kubera bamushize muri Vrestic okay Imana ati wapi je ajyanye naho bimupapura byose jya mu jama aranyemera tu Yobu mari ji yanje uri sire aho ni babiri okay Yobu nta story afise bako barateza nta nkuru afise bigiye kuba yibigiye kuba abari baca baradesida bati uzira abakuru rero reka tumukubite mwaka ibiriya byose hama barabimwaka je naciye numva umengo c'est pas juste pourquoi none wari babimuhaye kugira ngo uzomupingire ko tu vois je hariho ibintu muri mu vyanditswe natahuye banumva umengo ntibiri juste banumva umengo gute hari n'ikindi kintu je nahora nibaza nko ku hariho ahantu nigeze gusoma havuga ngo mengo ni muri Jeremy quelque chose sinavyibuka havuga ngo kuva ngo ukiri ngo mu nda ya mama wawe ngo nari ndakuzi ngo akabuto ngana guca anye bikini I was like okay warunzi for real yego so ni muno munsi ndiko ndakora izigafe zinitwa ko ari gafe wari ubizi ko nzozikora ndakuvuga ngo ndikomba muri plan wa pan kubera ko utampinduriye story bibe perfect j'aurais aimé parce que moi-même naje ndagerageza kuba perfect bikanga okay kubera ko utampangiye story iri perfect ku buryo nzo traversa shikira ahantu heza cyane umva umengo hari ibintu byinshi bindengeye na control biba mu buzima bw'abantu hama ubundi mwanya ngaca nibaza none nsenze ikibuza yuko mpurana na challenge z'ubuzima ntasenze ntikibuza naho nyene ko mpurana na challenge z'ubuzima okay nkaca sanga ibyo nokora byose challenge z'ubuzima siguma zihari mengo ubuzima bupanze kugira ngo tu resolve problème twivurire okay ni film kwimeze asante sana reka je twigarukire umuziki sinzi gitomba shaka karanda mugabo iyo ngiye mu bintu bijanye no gukizwa akunda kuca abazi ariko no munsi nari karabatse twava duterama Stikk no mu rappeur ariko kandi inkuru mfise nuko mwakino gihe ari busy kubera ko yandikira abandi bantu tutaramenya bari byukuri niko bimeze nta nabo nkeneye kumenya kuko niba biri muri kontra mufitanye ntabwo bikwiye kurengera amasezerano ukungene ndabikora
je ndakunda kwandika sana Oh sana yeah. nibaza ko nta n'umunsi mara ntanditse fuma nandika ibintu binciye biramfasha kugabanya charge yo mu mutwe hama ndavyanditse hari igihe nsanga bifise sense Okay. kenshi rero hariyo n'indirimbo nandika nkasanga ntizimacinga n'ibyo je na profil artistique nshaka gutanga ndavuga nk'indirimbo yoririmba undi muntu kandi akaririmba neza by the way ndandika amagospel abantu baririmba gospel buzana amafaranga yanyu harabumva ivyo uvuga bakaca bibaza ngo oya nta nabirimo Okay, okay. oya urumva hama je ndandika indirimbo nkazigurisha kandi ndashimiye cyane abaririmbyi benshi buguruka umutima bakavyakira uko kuko nashaka ndanavunira akagohe abandi baririmbyi nibisanzwe cyane n'abaririmbyi benshi tuzi bakomeye batiyandikira indirimbo kuko umuntu ntagira talent zose ari uwo ashoboye kwandika undi akaba ashoboye guhogoza guhibongoza akabise rwigiza rero ni byiza ko tuzatura hariho rero abaririmbyi twani do service bakanyishura amafaranga canke ama studio dufitaniye partenariat nkagenda nkatanga ama texte muri ayo ma studio bakarondera abaririmbyi baririmba. Asante sana. Uyu munsi twitege Stikk ko tuzomubona nkuko vyamye canke tumwitege tumugumize muri iyi wenye na rimwe no munsi aduha kamwe uko avyiyumviriye. Je nawe nimwe mu ngumiza mwo mane mwamukubise swata. We nawe nturimenyera nawe. Oya nanje nditangaza kandi ubuzima buryoshe buri mu surprise. Rero ibintu byose ubimenyereye byo biha. Mugabo kuri ico c'indirimbo shaka ndacishure kuko n'abantu benshi barakimbaza. Okay. Jewe yaba byoshoboka no sohora n'indirimbo kundi yego bro. Binshobokeye. Gusa ubu kubera ndiko nkoresha inguvu ziwanje je nyene. Oh yeah. Ngendera kuri ritme nshobora kugenda. Asante sana. Magarika. Asante sana. Mugabo nkora ibijanye naho inguvu zanje zigera. Ni hadi izindi nguvu zirengeye izo. Atuka ntabwo. Okay. Stikk reka kano sinshaka ko tugatebako ariko tugenda uko. Ibintu biri fact. Uno munsi migenderanire uretse iyo mbona migenderanire na overdo imeze gute en general? Je nta kibazo mfise na overdo. Yeah. Gusa ntituri en contact cyane. Benshi nta WhatsApp bagikoresha. Okay. Ubucuti bwawe na drive cyo bingaho kwijana cyane. Drive n'umugenzi wanje gose twaratanguranye umuziki twatanguye umuziki turi babiri. Okay. Imbere yuko overdo. Oh yeah. Yari jewe na driver na Snoke. Mugabo driver twatumaranye igihe kinini ya so driver n'umuntu twatanguranye umuziki. Adisrago dose twariye mu muziki. Oh yeah. That's why none munsi mukiri kumwe. Yeah, for real. Biranoroshe yarakwegereye. Yeah, turabana driver. Narabonye yuko yavuze ngo turashaje ariko turacabifisemo ubuhinga. Hari ikintu muhora bupanga gukora nko guharuka rusetana. First of all, ndashaka kuvuga driver mu buryo abantu nibaza ko batamuzimo. Driver muri overdo kubera muri overdo yari nka equipe ya football mu mwese afise poste yiwe adategeza gukora erreur. Jewe yari mu Gifaransa. Driver na bari mu Kirundi. Mugabo driver yari afise point for yo gukora rap nyaruka cyane gose. Sivyo? Rero driver n'umurapere wa mbere yatanguye kwigarurira iyo flow nyaruka hardcore speed nyaruka. Oh yeah. Mugabo nibaze ko abantu benshi batabiha agaciro cyane ariko he is for real. So actually arafise n'umuririmbyi yanyumvishije turiko turafasha umurapere aba mu Rwanda ariko no mu Burundi. Mugabo hizi. Think no muri Paris yabaye kwa driver hano Bikar murashaka kuraba YouTube ni Bikar 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 nukuri kw'Imana udakunze indirimbo imiziki ya Bikar ucuheba gufasha. Okay, reka tugerageze kugira ngo dufashe izindi mpano. En fait je sinshobora shaka kwemera umuntu atanyemeje. Ndi umuntu agoye kwemeza mugabo Bikar is perfect. Twarabonye indirimbo ya ba DJ Prince, twarabonye indirimbo n'abagiye batandukanye. Kwa iki muri generation yanyu tutigeze tubona Stikk na 90 canke 90 na Stikk. Anewe wakoze kubinyibutsa. Kubesha. Uriya mujama hariya abantu ntavyo bazi, reka tuze kuko wavuze ngo tuze turashare reality imbere. Memory yatwuzuranye ko ibiganiro byinshi birimo.
hariya turi muri pause yavugije indirimbo yawe na 90 na Prince ico biratuma nibuka kahise ko ikatandirimbo yawe yabayeho na 90 na 90 90 kikibazo wewe uzocishura biraheze 90 bazocishura okay niye kindi twifuza gushikiriza abakunzi ba Stikk maybe Alan adafite ibibanzo kuko I'm not perfect kandi singiye kugushira muri nobody's perfect singiye kugushira no muri ntuze no muri what if kubera ko twotera cyane tuyinjiremwo tu nta kibazo tunyere kibazo kiriye bro let's go bro reka imbere yuko twinjira muri what if nuwe muri ibintu mutokorana kubera kari kibamba aha mu Burundi aho ndabona aha ndabona nihe collabo ubunyene ije wocu nyarutsa gutora imbere y'izindi zose iyo Murundi of course turacari mu Burundi iyo Murundi no nyarutsa gutora ubunyene ndashaka kuvuga zibiri okay zibiri naho zo stand okay thanks for that Big Fizzo Araflo the Raincoat G-Flox okay December Stikk Negro you see collab okay that was say one okay urakoze nohe mudemo muto dating agezweho muri entertainment y'u Burundi kandi abandi bamubona kari mwiza just dating kubera ubwiza namaze kubona abakobwa benshi beza dating kubera yuko uyo muntu duhuje intumbero y'ubuzima mbona circuit wanje itahura nkabona n'ivyo akora biranywana n'ivyo wanje so cool bro kubera ubwiza ntibubaho naho utabimbagije ubwiza ntibubaho what do you mean none ubwiza niki wowe usigura gute wowe uravye n'amaso yawe ukavuga ujya ni mwiza ntaba wibaza ko abantu baza guca mw'iryo barabara umushize abo bose bazavuga ngo ni mwiza amaso yiwawe nibyo wowe ushaka mu muntu wabonye ko ari byo byiza urakoze kiza just gute je ndi mwiza ninde bihari ene mukobwa muri entertainment abandi bose taba hari bari muri entertainment wo dating umudatinga kubera iki kubaye ngombwa ko dating of course muri entertainment hari umukobwa muri entertainment anjohera ninde sinshobora kumuvuga je oh yeah yeah nawe niyitora ntamenye ibiri umutima wawe azokwitora je ndemera telepathy okay arakuryohera tu yego Stikk meni kushukuru sana bura nije sinzi n'igituma tugifise image ibona nukwera je ndi lighter okay ariko kanzi kibanza ciza biriya bintu babona hari inyuma ni Samuel's Hope yego ariko nagapisire mwijoro kaba gasa neza jewe ahantu ndakeneye kwakorera show Stikk ndagushimire cyane kuko ari mu buhinga bw'ivyuma bamaze kunjya ugwara yuko ari ibintu mu mwanya nitwarenza cyane bihava byononekara twakoze umwanya muremure umunsi wose na bimwe byo kononekara kubera turafise gitari hajya turafise nikushukuru sana twoca tubaha show nikushukuru sana ahubwo biryoshe nawe ndaryohewe Alan ni ikiganiro cya mbere kandi yeah of course wewe wambajije igitsuma narakorana na 90 wewe twari tumaze igihe ingana gute dupanga gukora ikiganiro kirekire cyane kubesha hari yanye yamaze kwitegura kugira cyo ashira nk'indirimbo za Stikk reka ndagushimira wadukurikiranye kuva ku munota wa mbere gushika ku munota ngiye kukubwira ko nagasaga nizera yuko tugiye kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye biryoshe reka dusubire duhure no mu bindi ndakwibutsa yuko Fama Burundi ari ifashe mu mugongo kino kiganiro ikibanza ciza naco nabikubwiye ni Samuel's Hope Hotel iri muri Nyabugete ya mbere inimero ziri munsi icyo ushaka cyose yaba kuri Fama canke kuri Samuel's Hope Hotel byose biri munsi kugira ngo uca ubandanya winjoyinga Jobless behind camera yitwa Mbasha Barigaba me tell them oh da 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 I remember my 13 years old I was a kid and I was hot I made a million of shows in my bedroom forging my flow muri post school yari show mami ni ndeni ya negro muri bintu was a joke simenya aho bidonshikane and I remember mama telling me like ivyo bintu wige nothing could stop my energy so me shine like I've never been and I remember daddy telling me que tuzobeshwaho n'umuziki j'avais aucune idée de comment faire
J'ai suivi mon cœur sans commentaire. Every time is the right time. Do what you gotta do, never chill. Never stop in the hard time. That's when you know that you can achieve it. Follow your heart, follow your dreams, follow your passion. Game of skills, te laisse pas décourager par qui que ce soit. T'es le maître de ta destinée. And I remember mama telling me, they give the beat no get. Nothing can stop my energy. So me shine like I'm never been. And I remember daddy telling me, pour tous les soirs nos musiques. J'avais aucune idée de j'ai suivi mon cœur sans commenter. 2012, kinda overdue. What the fire, we overdid it. Ichumi Nagatatu, révélation de l'année trop funky. Money, success, more deals and more stress. J'ai pas su garder les pieds sur terre, mais évidemment j'ai de quoi être fier. And I remember mama telling me, they give you beat no we get. Nothing could stop my energy. Sun is shining like I've never been. And I remember daddy telling me, go to the je crois au musique. J'avais aucune idée de comment faire. J'ai suivi mon cœur sans commentaire. Yep, let's go. Tina F bakubitanye kwa maso mwakunda ibisunda kunda hairstyle abandi basangiye with intaso mutipe ngo ndatomboye umwana w'umurasta ibisu bigabanutse ngo byahaye hitamwo kurondera ubundi bisanzaye root capo nabo bama bashwanye bahadi kenshi ngumu bama bahanye iby'urukundo bubiri very easy kandi ari byo byaremwe byiza byose kuri iyi si yamukunze kubera twenga nka Breezy de jour après à ses amis je vous présente l'homme de ma vie byahereye he bya Flemme na Marina Jésus na Mandina El Negro na Nocella Lolo yari King wa Queen Chanela babibamwo shosho avant les telenovelas byahereye he bya Stikk na Cleria byaje bibida remind Romeo and Julia barakundanye bahana amajoteme nibasengeranye urukundo ruhusha teme urukundo nyago gubakira ku ijambo ryayo muri mwe ni mugumana urukundo si movie bro ni hard work urukundo ni innovation ni gère ta vie et surtout prends soin de ta te laisse pas duper par le vent nukinisha umutima. Du cœur jaillit, la vie ne l'oublie pas. Personne peut s'en occuper mieux que toi. Nukinisha umutima. Avoir un sentiment, c'est pas ça le plus dur, c'est pas ça le problème, et c'est même pas du tout la solution. Sois conscient que ce que tu vis est bien réel. Je pour les écoliers, c'est pas une série de télévision. Yeah. Gère ta vie et surtout prends soin de toi. Te laisse pas duper par le vent. Nukinisha umutima. Dito! Pass me the beat. Da 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 da. Sino bandanya mu mamomba ikiri ku mutima. Kuesha.